Kugabisha buri muntu wese yoba azi yuko ariko arakorana effort muri ino 2020 akore azi yuko Theolix no beef ndinga je n'umuntu ngana nambaye neza fresh naberewe imbere ya kamera hariho ubuzima bube naciye mu bwo kwishuri Fab Love n'umuririmbyi wa mbere w'umwaka novuga ari kizigenza nga mu gihugu cy'u Burundi ugasanga ugiye school nkaniga biragoye sana gasanga ugiye school mu mutwe hariyo imistari sivyo no ugaca usanga oriyo kwishura umwigisha mu gihe akubajije ikibazo ugiye gukoporora ya mistari man ampe domo Jose nkunze ndomuno love birakorohera kawaida. Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana. Iyi ni Burundi TV, uracyari kumwe nanje wa mumenyesha makuru mukunda cyane ni Mr Captain Dollar Capital, the voice killer kuri Burundi TV. Nkuko nabemereye kuza ndabazanira ibintu bigezweho, ibintu bishasha, ibintu biri update umwanya ku mwanya guys. Sinzo kwigira ndabaruhisha guys, no nzogerageza uburyo bwose bwo gukubaha ibintu bigezweho. Uno munsi mbega turi hehe? Uyu munsi nitavye akamo n'umuririmbyi mushasha yashuwe kundondera arambwira ati Mr Captain ndafise ikintu nifuza kubwira abarundi. Yes, abarundi bakurikirana game ya music ya game ya Buja Flavor. Cyenda mubwira ati nta kibazo Mr Captain, nkuko mbanguka cyane umwanya ku mwanya mbandi update kugira nshobore gukurikirana bamwe mu baririmbyi kandi byose jewe njamo sivyo muziki gusa. Nakubwira ati gira subscribe kuri page yacu ya Facebook nayo nyine turayikoresha, ushobora kwandika Burundi TV, kano kuri YouTube wandika Burundi TV ukagira subscribe. Yes, turabakunda cyane. Uri kumwe na Mr Captain Dollar Capital, urashobora kumfollowinga no kuri Facebook kandika Mr Captain urambura ndi hajya anye. Uyu munsi rero nabazaniye umuririmbyi aho nababwiye yuko nitavye akamo kiwe ashaka kubwira ikintu abarundi. Yes, gute bro? Ya safi boss. Umeze neza nshuti? Ameze neza cyane. Yes, Mr Captain amaze kwitaba akamu nkuko bambwiye ati urifuza kuyaga n'abarundi, ubafitiye ibintu byinshi wifuza kubabwira. Ndifuza kwanza umanzu babwira ati muri kano kanya bari ko bakurikirana nde, iryo jwi bumva mbega ryo bari ryande. Bo reka mbaze ndamutse abafansi. Hello guys, muko fresh. Muri kano kanya muri ko muraganira n'umuririmbyi wanyu mu rapper twa Theolix no beef. Ya no rapper navuga yuko muri 2020 aji almo rapper agiye gukora akorane ishaka Kugabisha buri muntu wese yoba azi yuko ariko arakorana effort muri ino 2020 akore azi yuko Theolix no beef ndinga. Yes, abwiye ati araheje no Kugabisha yatubwiye ko yitwa Theolix. Yes, no mu rapper urimba still ya rap cyangwa hip hop? Rap Mr. Rap. Yes sir. Yes guys, muri kano kanya niwe turi kumwe, niwe tuza guteramana uyu munsi. Yes, nyuma ya kamera ni Juma Jux kama kawaida. Iyo ndi kumwe na Juma Jux mba numva nezerewe kuko image ntegerezwa kumenya yuko image ziba ziri quality, zifite quality ya bien guys. Ku muntu atari ko ramubona Juma Jux ari nyuma ya kamera vraiment araberewe, afite swaga zimwe zirenze, n'umutipe wa Madrid. Bro, utubwiye yuko hejeje Kugabisha bamwe mu baririmbyi baje gukora muri 2020. Mbega 2020 wewe twitege iki muri 2020? Bon, reka kwanza manda babwira yuko muri 2020 nakoze ibikorwa byinshi cyane. Narakoze indirimbo nise Jennifer, ndakora n'indirimbo nise Lemeka by Lemeka team, ndakora n'indirimbo ya Kajeta business kozi ndumumamble wa Kajeta business. Iyo ndirimbo yitwa Soldier. Ugiye kuri YouTube urashobora kuyiraba ukagira subscribe, like and share without forgetting comment. Alafe dolane nakoze indirimbo navuga yuko iriko irahitinga sana. Indirimbo nise Katika. Iyo ndirimbo yasohokanye n'amasanamu. Indirimbo iriko irabica bigacika nubwo kuma medias atari kirenga, ariko ugiye kuraba vraiment osarantu bariko barayifiringa gose cyane.
ndirimbo mvuga ati vraiment indirimbo imeze neza cyane. Bro 2020 yagenze gutega mute? Navuga ko 2020 yagenze neza me nubwo usanga hariho obstacle wagiye urahura natwo. Par exemple 2020 manege 2020 no mwaka novuga wagiye urabonekamwo indwara nyinshi, novuga nka covid ni presque mu bihugu byose sivyo, yaragandaguye abantu benshi cyane. Novuga yuko 2020 narahuye n'ibindi byiza ntoshobora no kuvuga ngaha imbere ya cameraman, kuko hari ibintu cyusanga woshobora kuvugira imbere ya cameraman n'ibindi usanga uja kuvugira mu quartier cyangwa uri kumwe n'abami hivyo tu. Yes, 2020 wahuye n'ibintu byinshi, eka ndifuza kumenya niki gisanga huye nacyo muri 2020 tutarashobora kuja muri bya bintu, tutarashobora kuja muri cya kintu nyamukuru aruteguriye kubwira abarundi icyatumye mpamagara. Ndifuza kwanza kutubwira muri 2020 nibihe bisanga bitatu wahuye navyo udashobora kwibagira. Icyambere novuga about music, kubera ko umuziki wanje niyo mpa umwanya munini cyane. Utigute haragera yaho ugenda mu ma repetition, uri mu rapper utegerezwa kugira beaucoup de travail kugira ngo ijwi rigende online. Byaracitse nyene ndiko ndakora rap, araza nyene umupolisi rafata ibintu hivyo nyene anyigenza kume twarabiganiriye turabiheza, avuga yuko ndiko ndakora makosa. Mena aramusiguriye ko ndi mu gikorwa canje cy'umuziki. Tugarutse kuri ico no plutôt dusubiye inyuma gatoyi, narakoze indimbo yitwa Lemeka by Lemeka Team. Ni indirimbo novuga yuko iyo ndimbo narayihuriyemo n'ibisanga bidasanzwe, aho hageze aho nja kuyipushinga vraiment ku munsi wo kuyipushinga indirimbo iranka kuja YouTube. Urashize kuri YouTube iranka kujako? Byarahaye sana. Listen ga reka gutwenga sivyo? Sindikunda twenga unanezerewe mutama ndabona yuko bon ukuntu byagenze nuko iyo ndirimbo ndiko turiko turagerageza kuyishira YouTube. Novuga ko ari problème ya connection ya nuko nyene byagenze. Me ikindi kibazo novuga yuko nahoye naco 2020 mu buzima bw'ubunyeshuri abizi yuko bigorana sana. Je n'umuntu ngana nambaye neza fresh naberewe imbere ya kamera, hariho ubuzima bube naciye mu bwo kwishuri. Mejije no mwaka setane no kuvuga ku ntebe y'ishure premièrement haramarira menshi sivyo. Umuziki je nawukora ndiko ndiga, ugasanga ugiye school nkaniga biragoye sana. Ugasanga ugiye school mu mutwe hariyo imistari sivyo none, ugaca usanga oriyo kwishura umwigisha mu gihe akubajije ikibazo ugiye gukoporora ya mistari man, imagine. Ico nigisanga navuga nahoye naco ko si ikintu ciza man, donc ugiye kwishura contraire y'ivyo yakubajije. Bo kubera ko jewe ndi umuntu akunda umuziki, ni naco gituma ndi school wasanga vraiment oriyo kwishura kuri question ntigisha mbajije nasanze nishi ibintu bijanye n'imistari, donc y'indirimo nariko ndorganiza gushira ku mugaragaro. Nuko nyene vyagenze boss. Ariko ndizeye yuko Imana ihabwa icyubahiro kuko niyitigera inanirwa. Ndibaza yuko Imana yashoboye kugufasha ubwo buzima uraburengana. Ubu unyiwaje muri 2020 wazananye ingufu idasanzwe. Ndifuza yuko wo kugira icyo wemereye abarundi kuvyerekeye 2021 mota. Okay, 2021 nagabishije abaraperi bose bavuga yuko bari kuri hit. Bagabe hari umupeti aje atavyorosha. No kuvuga ino ndirimbo katika kubona nayisohoye
hari indirimbo nyinshi byari kumwe. Nashatse kuyisohora bien avant kugira ngo mbandanye nezereza abafanzi ku munsi wa Noel na Bonane mu gukatika turyoherwa, sivyo? Nobagabisha yuko je vraiment ngiye gukora bihagije kugira ngo shobore gupushinga umuziki w'u Burundi ugere mbali, kananje shobore kugira ico mariye abarundi n'abarundi kazi. Yes, twumvise iyo ndirimbo ya katika, turumva mwijambo katika. Burya muri iyo ndirimbo ya katika irimwe ubuhe butumwa ko bari gukatika cyangwa bwari ubutumwa bwo kubwira abademu bakatike badunze ingidi, washatse kuvuga iki mu cyamake? Tugarutse kuri ico, ugiye kuraba je umuziki nkora n'umuziki usanga harimo message. Sipfa kwandika umuziki ngo cengena muri studio ngo ndirimbe hivyo ngo memejeje, no. Ndabanza kwanza nkagira meditation ku ndirimbo nanditse, ibidakenewe nkabikuramo, ibikenewe nkabigumizamo. Nuvuga iyo terme katika, sivyo? Ni titre, ni noun, sivyo? Ubutumwa burimo n'ubuwe bwo kunezerwa man. Donc urashobora kuba uri muri periode mbi, sivyo? Mugabo iyo periode ikaguma yakwizingitiriye mu mugabo umvise indirimbo katika, nawe urashiduka ntikatika, ugasanga abajamo ho bapoweshije bariko baratamba bakatika, ugashima kuryohererwa hamwe nabo man. Ni indirimbo donc ifite message yo kunezerwa mbere. Yes, turi kumwe na Theolix no beef. Theolix no beef, burya nta beef ufise wewe ko izina ryawe rivuga ati Theolix no beef. No kubwira yuko Theolix no beef no muntu w'umunyamahoro. Ka beef konzi muri hip hop usanga abaririmbyi usanga baguma bagendana to beef, baguma barapa imistar umengo barafitanye to beef. Bijya bintu biva kuki aho usanga umuririmbyi umwe aguma dissing uwundi muri rap canke niyo style niko rap ikogwa? Mu bisanzwe ugiye kuraba muri rap ugerageza gucreate akantu gatuma game iguma itembera mu bantu, igani game man. Ya Theolix ndiko ndakuraba ndabona ko uri umujene kandi umuboga kandi uraberewe cyane inshuti yanje, ndiko ndakuraba ndabona ko ufite swag kandi uri cool kabisa. Theolix, ndifuza kumenya ico kintu igituma uri kuragabisha abaririmbyi bakora rap na canke style ya hip hop mu Burundi, ni kubera kuri kurabagabisha? No. Yo bari mikwala. Je simvuga ikintu ku mikwala. Sinzi yuko wumvise indirimbo yanje katika, nashimye kwisohoramwe amasanamu meza tosoye kugira ngo igikogwa kijane n'ingero. Donc ibyo ndiko ndaririmba bibonekane no muri pratique, apana kuvuga theory gusa. No. Wari kuragabisha abaririmbyi bariko barakora hit, abaririmbyi bari kuri hit muri kano kanya muri style yanyu ya rap na hip hop bariho kandi barazwi cyane. Yes, muri bajye baririmbyi nabahe baririmbyi wewe dufate hano muri game ya Buja Flavor, nabahe baririmbyi ubona yuko bariko barakora bien hamwe uvuga ati Theolix kweri iyo ndi muhira numvirije song ndumva yuko aba baririmbyi bakora? Bon, muri wa mbere novuga uri karakora bien sana ni Mr. Barikobarakora. Respect aho uri hose. Barikobarakora gituma namuvuze no muntu vraiment afise vision nziza, arafise future muri rap. Barikobarakora niwo muririmbyi yambarira amafaranga menshi nkuko avyivugira nawe nyene. Yego, gerageje kwiraba mbo ntitujana kugura mugabo sino mupinzi. Ego, why ushimye Barikobarakora? Urashobora kutubwira abandi hariho Barikobarakora abandi ubona bariko barakora muri game ya Buja Flavor? Bo ujya niho nabonye noshobora kuvuga yuko Barikobarakora ariko arakora neza cyane ku rugero ruteye ubwoba hamwe na Theolix. Kuvuga muri 2020 batagavye urubero uzokwaka kweri. Turiko turaraba urabona yuko hari ikintu kimwe abaririmbyi bakunze kuvuga ngo media ngo ntizibavugiriza indirimbo ziwabo. Uri kuraraba wewe Theolix, media zikwakira gute wewe nk'umuririmbyi?
novuga yuko jewe ndi umuririmbyi ariko arazamuka sivyo kandi aje azananye power inguvu zidasanzwe. Ibikorwa byanje ndiko ndagerageza kubisambaza mu bantu mu mamedia. Urabizi hajya iyo ukizamuka sivyo ntibagufata cyo kimwe nabajya ba superstar. Ndibaza hona hejeje kucishura. Ndagutahuye cyane guys, nkuko nababwiye ndi kumwe na Theolix, ni umuririmbyi mushasha muri game ya Buja Flavor. Sinokubwira ko ari mushasha cyane kuko yatubwiye ko amaze gukora ibikorwa byinshi bitandukanye. Aramaze gukora indirimbo yitwa Katika, indirimbo aho yashoboye kuvuga ati ni indirimbo ishobora kukuryohera mu gihe ufite ibibazo, urashobora gutamba ugakatika uri nk'umudada ukazuza ingidi. Mbega Theolix yikundira bigemewe ameze gute? Ampe domo jewe nkuzi ndumu no love birakorohera kawaida gutega iyo umuntu amaze kwitahura ugafata decision birakunda. Umuntu amaze kwitahura, uvuze nk'umuntu amaze kwitahura, umuntu amaze kwitahura abameze gute? Umuntu amaze kwibona ubwiwe uko ari ko ashobora gufata decision bigakunda. Decision ko udakunda n'umukobwa n'umwe? Bo sinahagaze kuri decision yo kudakunda umukobwa. Haro na decision yo kutanwa ibinyobwa. Just ni ibintu byinshi ushobora nta n'inzoga. Uzikiwe n'ikinyobwa. Theolix nta n'inzoga kirazira. Ndagusaba ikintu kimwe ndifuza yuko ngirira acapella gato kugira abo turi kumwe abariko baratukurikirana bashobore kumva ati wi ujya no mutipe yariko aragabisha abaririmbyi vraiment nivyo ntiyabeshe. Yeah blaz. Nabagabishije ariko nduma mu muhogo ntameze fresh. Kidogo twakajwi ko hasi buke tubaravyumva tu. Yeah. Reka tubikora. Katika mia kwa mia zunguka kama tiala. Stay here, don't go there. Give me care, like your dear. Tudani party ngo tube happy. Dukura gashati dukuri kepi. Odije umuziki gumiza modi. Obwira mutima leki comedy. Yitamini beat, yitamini dance katika. Yeah. Yitamini beat, yitamini dance zunguka. Yeah. Manuka katika zamuka zunguka pandisha mukono ni tachi. Kutaka sishaka dushaka kagukesha dutamba malege dutama mazuki na shaku. It's your boy TX no beef wa miga. Guys, ndifuze kunyandikira kuri comment uko numvise yaririmbye arakwiriye kugabisha abaririmbyi b'abarundi kuko yashoboye kuririmba vraiment araza umuziki canke ntashoboye. Ndifuze yuko mushobora kunyandikira mwebwe ariko Mr Captain kuri nabonye umutipa arashoboye tena anaweza sana. You know that's what's up man. Inatosha. Theolix yifuza gushika he? Theolix yifuza kwamamara isi yose mu mudiho wa rap sivyo ama award yose azamukoranireko. Yes. Ariko uri kuraraba muri game ya Buja Flavor dufite abaririmbyi benshi. Turamufise Fabilove ariko arakora, turamufise B-Face ariko arakora muri rap, eka nabandi bose B-Face hamwe na Fabilove. N'uyu ubona akwiriye gashimwe ka 2020. Master Fabilove kubera iki atari B-Face? Ndabira ku bikorwa byabo. B-Face nta bikorwa afise aho yoshobora gutwara agashimwe. Ya B-Face arakora ibikorwa mugabo ufashe classement uravuga ati naka niwe yakoze neza muri 2020 niwe abereye agashimwe. Yes sir. Iki kintu ubona cyotuma B-Face adahabwa ku gashimwe? Ugiye kuraba Fabilove no muririmbyi wa mbere mu rapper novuga ari kizigenza nga mu gihugu cy'u Burundi. Ni naco gituma ugiye kuraba no mu bikorwa byiwe man. Rove big up kwanza. Rove ugiye kuraba ibikorwa byiwe. Imagine nde wundi mo ego yaratanze challenge y'indirimbo yise Master. Ariko nta muntu nigeze mbona akorera kuri rya beat. Hari habagi baramwishyura mugabo navuga yuko bararinze fresh me ntibakoze nkuko yavyifuza. Wala. Yes guys, ndabashimiye abantu mwese mwari ko muradukurikirana. Nakubwira ati anytime any day anyway urashobora kunyandikira, urashobora kwandika kuri comment, urashobora kuntageting, urashobora kunyandikira kuri Instagram, urashobora kumfollowinga kuri
urashobora kunfollowinga kuri Facebook ukandika PUBG Mr Captain ukambona hajya kuri Facebook ukashobora kunyandikira ikintu cyacu cyose. Guys, nari kumwe na Teolix, umwe mu baririmbyi bashasha baje badasanzwe. Umuririmbyi yashoboye kundondera ambwira ati Mr Captain ndakeneye yuko uza, hari ikintu nifuza kubwira abarundi. Nacyumvise, ndizeye yuko nawe wacyumvise. Yaraje kugabisha abaririmbyi baririmba rap na hip hop hano mu gihugu cyacu Burundi. Gira kandi kajambo babwiye abaririmbyi baririmba rap na hip hop. Ndibaza nakivuze singomba yuko nogisubiramo. Arabumva bumvise. Abumva bumvise guys, ndabakunda cyane. Wari kumwe na Teolix na Mr Captain de la Capital. Nyuma ya kamera yes ni Jux. Jux n'umutipe ashobora kugira ibintu bikagenda neza, image ukayibona nkuko uyimeze, image igatagata nkuko mubona natagase. Teolix, big up sana man, asante sana. Ndize wundi munsi ninagukinira nanje uzobanguka nkuko wewe wankeneye nkabanguka. Okay, nigi ico ndibaza ni dofore yanje ya misi yose. Nzobikora komite. Yes guys, imana ihabwa icyubahiro kuko niyitigeri nanigwa abandi bobo baratubeshya no kwiyemera tu. Ndabakunda cyane, ciao, mapema sana, hala.